Olabe cyo kimwe n'abandi mwagiye mwakira ninde muntu mwakiye akubagana cyane Ono bundi se mvuge ngo ni Orave. Simvuze ko ari Orave. Nimba ari we numuhishirira. Simvuze ko ari Orave. Ariko reka mvuga ati nuwubona. Izo ngabire ni n'izihe nk'izo mushobora kuba mwibuka uretse gusa ko mu bantu hinyegeje ingabire nyinshi. Ego. Merci. Ingabire zo kutwenza, zo kuririmba, zo gutukana. Nazo nizo uraza abatipe barano bingozi. Bafashe igihugu cyose kweri nisi baje baragutukana gusa. Abo namwe murabaha ikaze barimwo. Oya. Gusa amwe wontu ukambwira ati ndakuvumye izina rya Yesu rikwera umugisha. Cyo navyemera. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Igifungo musenge naje ngomba cenge Ari ni mabuda Sangwe ikaze inshuti namwe bakunze bigana cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turamutse amaro y'Imana tubaye nikaze mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana. Muri beje mudukurikirana muri mu mpande zitandukanye mu mpande zine zigize igihugu ciza cy'u Burundi. Dusamiranira mu gisagara ca Bujumbura rero kandi tukumvikana ku isi yose niko bimeze. Kuri micro ni Prote turakingiwe nk'ibisanzwe ngarutse mu kiganiro cuno muso aho ntazakuba ndi jenyene. Ariko mwamaze kubibona neza ko onza kuba ndi kumwe abatumire buno musi ni bande bagenzwa namaki ivyo ndetse n'ibindi baraza kubitubwira muri kino kiganiro muraza kubimenya neza byose birashika bakavuga amajambo yesa mugumane natwe rero reka ntabatebeje ntanabanyoteje wanashima hariya twabonye umwe umiseze twari kumwe hano yari yaje mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana ariko numuzagarutse muri kino kiganiro byashajya agenzwa namaki ni Orave Masezerano muramwibuka ariko kandi imbere yuko ndamwakira reka mbanze nakire uriya mwe mwabonye mutibutse mutamenye uriya twaramutse tuwe nikaze. Ego turabana mukije. Shalom. Shalom. Imana ishimwe cyane. Amina. Nuko ni ku nshuro ya mbere tukwakiriye hano ndabona kamikoro menga kareo karagorana. Okay. Mwebwe ni ku nshuro ya mbere tubakiriye hano cyo bituma tuyishimye kubahera ko abariko baradukurikirana bamenye ngo turi kumwe nande. Ego izina ryanjye nitwa Nahayo Shadrack. Batazira icondi. Ndomo Kristo ndakunda Imana hama ndi hano kugira ngo ndashatse kumenyesha icyo turiko turakora icima yadushizemo kumbore nkuko navuze ati ntazirwa icondi ndashatse kumenyesha icima yadushizemo. Wow. Turaza kubigaruka ko muri kino kiganiro numva nanje mfise amatsiko yo kumenya icondi kubera iki icondi ariko Shadrack tukoyikaze muri kino kiganiro. Ego murakoze cyane. Nuko kurundi ruhande nza kuba ndi kumwe na Orave Masezerano umukozi w'Imana duherukana mu kiganiro muramwibuka wa munsi reka nawe tumwakire kandi tubaramutse. Ndabaramukije cyane. Mumeze neza. Mumeze neza kabisa. Mwebwe hano amaze kuba muhira nizera ko ntokirirwa ndavuga amazina yanyu. Ariko nshobora kuba nayavuze kutariko yivugire. Bo nitwa Masezerano Orave Icondi. Musingiye Masezerano Orave Icondi. Uno musi uje mucuri. Umusi ngiye mucondi
amande kubanza kuvuga butumwa ngiye mu condi. Nanje ndaza kubasaba mbe icondi. Yes. Nuko n'abatuzaga duteramanya muri kinda kiganiro uno munsi ndagamye numva icondi rija mu mazimisi ndiko ndaryumva ariko biba ngombwa ko ndondera aba kugira ngo batubwire icondi no kuvuga iki. Kimwe mu byo natawe namenye ko ari icondi talent team, bimwe mu byo bakora baraza kubitubwira ariko ndiba ko bari bafise igikorwa cyo gushira habona kimwe mu bikorwa baza kutuganirira ari kwigenekerezo rya 14 ukwezi kw'indwi. Barabise batumire bagiye batandukanye dusigira ijambo uzorambika ibiganza ariko nyene urumva ngo kuba icuri kwizina ryanje bato umwanya ukwiriye ibiganza ko yani majambo icondi murumva ko ndabazi ariko sinere bwababone. Barabise batumire uwo munsi, barabise Basile, barabise Estelle, barabise Pasi na worship team Girugari kuvaria mu apani bubanza muri bubanza ni mu gisagara Bujumbura hariya muri zone nziza ya Kinama. Ivyonzi nivyo ibindi baravyivugira ego ariko ico yewe ko acabare hariya muri African Gospel Church n'ibindi vyinshi tuzi reka sindabivuge cenyene baje babitubwire batuganirire ariko iconzi n'icondi urumva kare ibintu bimwe je mbuzi iconzi nabo batubwira ico bari nuko reka dorera kwa Shadrach umuntu yumvise ngo icondi aza gutahura iki nimba ntababeshe muri bintu cyo gutondagura. Bona cyo murabesha ngo murakoze tuvuze icondi ndi kuvuga ni ikintu umuntu ari ubwiwe ni ikintu umuntu aba ari bwiwe atarinze kubwirwa n'uwundi kuko umuntu ari wayiyizi. Ndiyo. Iyo rero mvuze ijambo icondi bashatse kuvuga ibingize jewe nsanzwe inzi jenye n'ubwanje. Okay. Icondi n'umuntu wese ahara ashobora kuvuga ati jewe prote icondi niki. Jewe Orave icondi niki. Jewe Shadrach icondi niki. Iyo maze kwitahura. Imaze kwitahura. Bivuze ko ari abataritahure. Birashoboka. Cyane rwose. Nabonye ngo icondi talent team no kuvuga iki. Ego. Tuvuze icondi talent team. Nashatse kuvuga ubwa mbere jewe nyene ubwanje. Hanyuma nshaka kuvuga ubugenegene cyangwa se cyo navuze talent ubugenegene. Hanyuma ikindi naco iyo team yaje ari group. Yes. Wow. Ubugenegene canke impano. Kuko bavuze utugenegene benshi baze ko twatuno two gutwenza twogira gute ariko nazo nizijya n'impano zinyegeje mu bantu. Ego. Nuko icondi ni wewe talenti izo ngabire zinyegeje muri abo bantu. Hanyuma team urumva kari umugwi nagomba kumenya izo ngabire nizihe uwo mugwi woba uhari canke watanguye ryari. Ego umugura hari izo ngabire zirahari kandi ingabire zigendera muri twebwe nyene uretse ko umuntu ashobora kuba afise ingabire adasangiye n'uwundi ariko kandi izo ngabire ziri mu bantu. Hama umugwi watanguye kera utanguye mu vyiyumviro ntabwo twabishize mu ngiro uko twavyiyumvire cyangwa ko byatanguye biza ariko watanguye kera. Haraheze igihe kirekire umugwi utanguye ni kuvuga watanguriye mu vyiyumviro watanguriye muri inspiration ni kuvuga ngo ariko wagiye gushika mu ngiro mu uyu mwaka wa 2024 hari ku munsi w'itariki imwe y'ukwezi kwa mbere dutanguye umwaka kuri bonane. Ego umugwi tuwite bonane. Birashoboka birakunda. Ego kuko niho twagiye hamwe ico gihe dukora akantu bituma ya inspiration igaruka ukundi cikomera muri byo tubona ko ariho twofatira umushinge kugira ngo dutangure ico gikorwa cy'uwo mugwi. Inzu yose yamigira uyihagarariye kugira ngo iduge ninde yazanye icyumviro kugira ngo no mugwi upfuke. Icyumviro cyazanye n'uwo mubona ni represent
ego umugwi watangujwe icyumviro na Joe Shadrack ko turayaga kuri uno munsi ariko kandi sinaye kubyishoboza iyo ntaronka abunganizi cyangwa bashobora kunshigikira kugira ngo nabe ico cyumviro tubashe kuba twoshigikira kugira ngo dusohoze ico cyumviro. Shadrack kugira ngo uyumvire tutaragura kuri Olave uyumvire gutangura uno mugwi nike kintu wumva ca bigusunikiye murumva ko kuye guhagurutsa ugwaruka kugira ngo mucamwe mukore muri uno mugwi Icondi Talent Team. Ego murakoze. Jewe kintu cyatumye mpagurutsa ico cyumviro no kugikorerako nuko bwa mbere nakuze n'umuntu akunda gusenga, nakuze nkunda kumbiza amajambo y'Imana, nakuze nkunda ingabire yivuga butumwa ari nayo navuga ko mvise ko mugabane kuri no munsi. Nakuze kandi numva nkunda kuba numva indirimbo ziririmbwa zo guhimbaza Imana. Nakuze numva kabisa muri jewe umengo hariho ibintu bidasanzwe numva nogira ntinuzosangiza abandi. Ariko kandi ndaraba uburyo nshobora kubibamwe no kubikoramo mbona umengo nogira kantu kugira ngo ndabe ko nokwifatikanya n'abandi aho ntazoshobora bahanshoboze kumbure bamfate mu mugongo bashigikira. Niho naciye ntangura rero kwiyumvira kugira ngo nkore ico kintu. Ego. Olave ngo impande y'ingabire yo kuvuga ubutumwa urumbise ko umugwi Icondi ubayeho nabo uravuga uti zinsigara inyuma. Nike kintu cyatumye wumva wo kwifatikanya n'abantu bagize no mugwi Icondi Talent Team? Merci beaucoup. So jewe icyambere nuko umurongozi wacu nuko donc yari asanzwe ari umugenzi wanjye kandi keshi twakunda kuganira akambarira ivyumvira afise akambarira nkumva ko hariho igihe yigeze kuba avyipfuza ko azoshobora kuba ari umurongozi runaka mu bintu bene ivyo arambaza ati mbega we nabyo ibintu bibona gute ibi bintu burya muhungu ubona ibintu ubona bishoboka nabati ebana birashoboka cyane ahubwo ahubwo reka umuntu abitangura. So hama rero jewe bivanye n'ukungene nabonye umurongozi wanje cyangwa umurongozi wacu ni umuntu azi kubana neza n'abantu kuko uya hamande kuba dukorana ndibaza ko twabanye hafi umwaka wose. Urumva umuntu wanye umwaka wose mamuzinanye yaranzi mu ntege nyaranzi mu nkomezi nanje nandi ndamuza batereka tucyamwe rero dukora ikintu twese hamwe birashoboka. Hama rero tubatanguje umugwi Icondi Talent Team akaba rero umurongozi wacu kandi birema turongoye neza. Icago sunikiye kuja muri uwo mugwi wewe ubwawe ni giki? Jewe kintu cyatumye kinsunikira kuja mu mugwi nanje nuko nanje ndi Icondi. Maze no gushika yabaciye utahora icuri kurusha. So nikuvuga ko jewe ubundi bwo nigeze kuba ndi muri Faraja Group nari ndi Icondi rero mugabo nageze gutahura Icondi uyu munsi ndi umugwi Icondi Talent Team. Nibwo natahuye Icondi rero ndi umwe abantu bagize umugwi Icondi Talent Team kandi abasanzwe ndi n'umumenyesha amakuru agiye kumenyekanisha ikorwa by'umugwi Icondi. Zarakoroheye uhuye n'abantu mutari mumenyeranye mu mugwi ariko birashobotse ko winjira muri bo bakwakiriye gute? So murakoze ahubwo urazi Icondi Icondi ni umugwi wari wese amenye cyari kandi Icondi n'umugwi utahura umuntu wari wese cyari burya iyo uri icuri ugacubona undi muntu ari cyari murabonana kandi muramenyana kibingishika mu Icondi baranyakiriza cyane kandi bararyoye kuko barashoboye gutahura Icondi nanje ndatahura ico bari. Icondi rero ni umugwi mwiza cyane wubwiza ahubwo numva kabisa nifuza yuko nawe woza mu Condi nawe ifatikanya nacu andi muzi gatugera tucanye karibu cyane sande za reka tugere kwa Shadrack. Aba bagabo kubegeranya byarakoroheye ko umwe wese wari bize n'utwiwe? Ego mu bisanzwe navuze neza yuko mu gatangiye kera ko ntanguriye mu vyumviro ni mwemu yaje impumekeramwo kugira ngo nuve yuko uwo mugwe wozobaho kubgandi ntabyo nari nzi yuko uzonabaho. Gituma rero byo bavyaroroshe kugira ngo abagabo baze dukifatanye nabatumiye ubwa mbere wa wundi yazaniye inspiration muri twebwe niwe yagiye arabatumira kuko iyo nabatumira ubwanje ntivyari gukora bare kukuhanga ntibari no kunyumva ariko kubera hari wabanje kubatumira umwe yabanza kwanza kubintumirira nanje ubwanje acaje kubatumirira burya nagira gusa nk'uri karabiyaga ahubwo nkumva
bavyumvisemo bagatahura nabo nico bari bumva yuko twofatikanya gukorana ivyegeza bingora cyane gose yego kugira ngo ndabegeranye baranyumvirije cyane batahura ico bari nico bashizwemwo hanyuma hita bavuga ati ntaco biba bitwaye kugira dukorane nashanje ko tumaze kwitahura Olape cyo kimwe n'abandi mwagiye mwakira ninde muntu mwakiye akubagana cyane Ono ubundi se mvuge ngo ni Orave simvuze ko ari Orave nimba ari we numuhishirira simvuze ko ari Orave ariko reka mvuga ati nuwubona kuko uno munsi niwe hari nk'icari kuko abandi ntituri kumwe nabo muzobanzanire tubakirire rimwe nibwo mumuhishira azova hano namwimenyeye nuko mu mugwi Condi Talent Team musanzwe mukora iki nike kintu muhuriyeho kugira ngo kibahuze mugikore nk'umugwi talent nk'umugwi Condi Talent Team bisiga bingora no kuvuga kubera ninje nkiri mushasha ntacu uraza kubimenya naziza kuvanga aho maze kubimenya kuvanga namaze kumenya yego bo mu Talent Team ikintu kiduhuje cyane cyatumye tuba hamwe kugira ngo dukore twahujwe nivuga butumwa rifatiye ku matara atandukanye abantu bafise muri bo icyo ni cyambere cyaduhuje ariko cyane cyane icivugo dufise icivugo cyuko ari umugwi mvuga butumwa ufatiye mu mpano zitandukanye z'abantu batandukanye z'abarundi ariko s'abarundi gusa n'abarundi kazi barimwo okay n'abarundi kazi barimwo kandi reka ndeke kuvuga ati ni mu Burundi ahubwo turifuza ko biba ari iby'isi yose umugwi mpuzamakungu cyane gose yego hanini birakunda ndashimira wavuze ngo turi kumwe twese birashoboka yamuntu yari yahishuriwe cyane gose yego hama icaduhuje nico ni ivuga butumwa ivuga butumwa rero twavuze ko ari ivuga butumwa rifatiye ku bintu bitandukanye umuntu ashobora kuvugira ko ubutumwa bo hariho n'umuntu kumbora ashobora gukora ugasanga umenga kubwiye ubutumwa namba wicaye nawe ugahita wiyegeranya kuravye gusa rero tuvuze umugwi ivuga butumwa ni buri kimwe cyose umuntu ashobora kuba yokora cyangwa yovuga kiriko kiravuga ubutumwa kugira gishobora kugirane gishobora kurekipera umuntu bivanye n'inzira arimo cyangwa n'ivyarimwo bitashesha Imana icubahiro yego izo ngabire ni n'izihe nk'izo mushobora kuba mwibuka uretse gusa ko mu bantu hinyegeje ingabire nyinshi ego merci ingabire zo kutwenza zo kuririmba zo gutukana nazo nizo uraza abatipe barano bingozi bafashe igihugu cyose kweri nisi baje baragutukana gusa abo namwe murabaha ikaze barimwo oya gusa hamwe wontu ukambwira ati ndakuvumye izina rya Yesu uri kwera umugisha cyo navyemera cyangwa akaja mu ijuru udapfuye ivyo kabisa n'amahoro menshi ahubwo navuga ati nayo nshaka kuvuma turagaheza giko wow rero natwe tuze dukosore biriya bitutsi vy'abari batipe tuze nabwe tubivunjure nk'ibitutsi bikijijwe uretse ko tutokwishushanya nabo ariko birakwiye ko twokora ivy'Imana yagamije gukora muri twebwe kugira ngo bisohore okay nuko ariko nagomba kumenya abari kwaradukurikirana bashobora kuba bifuza kumenya mu kwakira umuntu mwakira umuntu mwisonze iki abafise ingabire yihe canke yihe kugira ngo kumbe hari abantu bifuza kwifatanya namwe bafise ingabire muga mutamenye ko izo ngabire bazifise canke muvuga mutavise ntitubakira abatwakira bafise ingabire izi uno musi wo mufise bafise ingabire izihe abandi mwifuza kwakira n'ab'ingabire zimeze gute nimba bamwakira bataza barakwiye mugaje simbura ikibanza ikibazo cy'abakira hari asante kandi turacafise kwakira abantu bavyifuza kuba kwifatanya natwe kuko ingabire tuvuga ni nyinshi kandi abantu dufise muri groupe ni benshi batandukanye ingabire uretse ko hari n'izo usanga duhurirako yego bo ingabire tuvuga ingabire ya mbere dufise dushira imbere ni ivuga butumwa umuntu akamuha message ukoresheje ijambo ry'Imana cyangwa ukamuha message uko Imana ikurongoye cyangwa uko wabitumwe ndiyo
atari byo gushushanya cyangwa byo kwivugisha cyangwa byo kugira oya uko wahawe n'Imana iyo message ugira umuntu ukayimuhereza uko hama turafise kandi n'ingabire y'abaririmbyi turakira abaririmbyi gitigiri cyo abaririmbyi twakira ntikirahera kuko abaririmbyi turabakeneye ni benshi bivanye niyerekwa dufise mu iyo groupe abaririmbyi turabakeneye turaheza kwakira kandi n'abavuga butumwa turaza kwakira kuko mu bavuga butumwa gituma turaza kubakira nuko turazi ko hari ubukozi butanu rero ushobora gusanga dufise nk'ubukozi bubiri muri groupe turacakeneye ubundi butatu uracabura urumva ni kuvuga ngo turacabakeneye hama muri groupe turafise kandi ingabire z'abantu bakina amareresi ingabire z'abantu bakina amafilme ni kuvuga ngo ni imwe mu ngabire z'abantu dufise muri groupe kandi naho ni turaheza kubakira ko turacabakeneye turacabakeneye baza kwifatanya natwe kuko nimba je nshobora kuba ndi hajyanye nkitwa ko n'umukinnyi wa filme nego nivyo ndashobora kuba nabihumekewemwo nkabona ko vyokunda ko tubikora ariko nkaba ntobikora ntari kumwe n'ababishoboye kumbura bo matara yabo je nkagenda nk'ugiye kunganira cyangwa ngiye gufasha nkaba urugingo ruja gusahiriza mu izo zindi ngingo ziba zibutse ariko atari tara yiwanje kumbure birashoboka ariko akaba ariho abafise motara ni kuvuga turacabakeneye rero yego turafise kandi n'indi ngabire yo kuza turatembera tutemberera abantu tubasengera bishobotse no gufasha dufashanya ibyo byose ibikorwa biranga ivuga butumwa turafisemo izo ngabire uretse ko tucakira abandi bashobora kuza bafise ingabire zimwe muri izo kandi haro n'ibindi dushobora kuba tutarashikako kubera tutarabona abo banyengabire bazo kuko umwe wese ahagarara mu ruhande rwe mu gukora yego ariko Orave nagomba kumenya iki ciyumviro niba mwaraganiye n'umurongozi yaciyumvire gute uko muri kino gihe dukunze kubona umuntu wese aharanira iterambere imwerekeye ku giti ciwe gusa ariko kumva ugwaruka mwoja hamwe muti tugomba dukora ikintu kituhuza nk'ugwaruka iciyumviro ndagomba kumenya iciyumviro ca yereverasiyo yaje gute ariko kuvuga ko umurongozi wacu bwa mbere tukabanje kuja hano ariyumvira igihana aruma ariyumvira mugabo kenshi yarakunda kundaba jeyo kuko umuntu murarana mwirirwana yarandaba ku kazi mbyutse mu gatondo akambona imisi yose akamambona ngiye mu gikorana kandaba akambona akabona ingabire mfise arabona icondi aramara urabona wenyene arabona icondi amaze kubona icondi arampamagara mbati masezerano burya nta kuntu woza tukaja hamwe tukakora ukuntu kuko mu mugwi bivuga butumwa biciye mu gukina filme ntubona ko yuko bishoboka aranyereka ibintu byinshi bishobora gutuma bishoboka nanje vraiment ndiko ndaraba nkabona ari byo uyu murongozi wacu ni umwe mu bantu bafise kwizera kudasanzwe ndibuka umunsi umwe yambara ati burya igihe ubyutse ukabona urakomeye naho mu mufuko atana kimwe office umutaye wa mbere uba office niwo kubukomeye maze kubukomeye urashobora kubyuka aho kantu katumye ndamukunda turashobora kubyuka ugatembera zikari ibyo arabati burya iyo uvyutse ugatembera ukava mu nzira kuryama ugatembera ati uhura n'ikintu mu nzira ati umaze kuba wimenye cyo uri kuvyutse ukomeye batugenda cyane bati nanjye kugira ngo ibyo ndabirabe ko ari byo reka tubipime hamwe n'unyene cyo rufata umwanya kubipima nk'imisi 3 mbona biraciye mu nyabati sha wa mugabo ibintu nibyo ndabona ko rero aca atanga gukoranya abandi amaze gukoranya abandi baravyumva hari abatavyumvise ariko mugabo abavyumvise twebwe turahari nk'abantu bari mu mugwi icondi kandi uri koraraba ni umugufise kazoza kuko abari mu mugwi icondi bose barashobora kuko ni jeno hantu hambere maze kugira nkumva ko ngiye nka twenga ubundi ndakunda gutunga mugabo iyo ndi naho mu condi ndumva ndatwenga birenze kuko hari abantu batwenza hariho abakobwa baraho bobo bakamuri hari abantu abitwa gutyo bakamuri mu mugwi akubonye ubona ko akumuritse tangura gutwenga taravuga rero no kuvuga abantu rero iyo umaze kubona iyo babonye nawo babona no ku maso tangura gutwenga iyo mviri naho umaze kubabona naho kuri tele bariko barakora urabona ko binari byiza cyane rero no kuri umugwi iconde ni umurongozi yawuzanye kandi vraiment natwe twari kugira ngo tumushigikire iciyumviro niwe yakizanye kandi nejo bonde iciyumviro niwe yakizanye mugabo natwe turahari nk'abamuseguye ibiganza kandi turahari nk'abantu bari munsi y'amavuta ye asante sana Lazaro ntabayapfuye
bafata akanya bavuga amajambo yes. Turacari kwa Olave muri kino gihe ibikorwa ndizera ko bishobora kuba bibatwara akafaranga akanoti gufata amasanamu biratwara uburyo kwiyunguruza organisation ndazi ntushobora kubiriza abantu kuri tele ntubafungurire akanoti kavahe inde yabamenye mu uwo mufungo w'inoti murakoze ho yene ikintu cyo novuga umugwi ico ndi talent team ni abakire bose kuko barazi ico bari vuze ko ari abakire burya ubukire buri mu mutwe w'umuntu umuntu ari mu mugwi condi iyo bumvise ko ari kugwa kiraba umugwi bakumva ko ari igikorwa biraba kwitanga baravyumva ntikibuza ko nimba nakafise 10 abizana niba rufise 50 abizana mugabo hanini umurongozi nawe arakora yo kudusumbya kuko umurongozi ni wazi ikintu yavuganye n'Imana visionnaire ni wabazi ikintu yavuganye n'Imana kuko hanini urumva ko arakora cyane kudusumbya mugabo natwebwe abari mu mugu ico turi iyo hageze ko dukora umuntu arakora tugashira uburyo hamwe hanyuma tugasenga Imana ikadu igahezagira uburyo bwacu ubone ubu ntituraronka udushikira mugabo ndizeye ko mu byo turasengera nico kintu kirimo Asante sana eka dusubira ku murongozi uno mugwi ibikorwa maze gukora ni byinshi kwegeranya abantu mu kahuza icyumviro conyine cyo n'igikorwa kidasanzwe kandi impande yaho hari ibindi bikorwa bitari bike bamaze gukora tufatiye kuri iki giteramo mwakoze tariki 14 z'ukwezi kw'indwi impande ibikorwa bamaze gukora ibindi bikorwa muteganya gukora nibiye yego murakoze cyane hamande y'ibikorwa tumaze gukora ibindi bikorwa dutegekanya gukora ni byinshi yego hariho ibikorwa dutegekanya byejo nta munsi tuvuga cyangwa nta kwezi tuvuze ariko turizeye ko hari ibintu tugiye gukora bitarenze mu mezi nk'abiri igikorwa kizoza gifitanye isano n'icyo twakoze tariki 14 z'ukwezi kw'indwi yego icyo ni igikorwa turiko turiyumvira gukora Imana ni tuba hafi uko tubitegekanya bukaba ari ubugome bwayo turiteguriye gukora ikindi giteramo kugira ngo tuze dushishikare cyane kugira tumenyekanishe umugwi cyane bisaba ko ukora ibishoboka byose n'inguvu nyinshi kugira ngo ugere ku rundi rwego cyane gose imbere ko tusazira kino kiganiro kuko umwanya wahariwe kino kiganiro nubwo ivyo twari kuganira byari bikiri byinshi ndabona uri kutera wegereza ariko nagomba kumenya impande ya bino bikorwa muri ko murakora hariho kumbure impande gukina filime hari ibindi bikorwa muri ko murategura gukora vy'urudandazwa canke vy'ikiniki canke n'ivyo navyo ni business Ego cyane ego hariho ibikorwa dutegekanya tuko turategura kuzokora obuze ku byerekeye urudandazwa ariko sinzi ubwo rudandazwa cyase kuvuga ari ko urudandazwa ruri kwinshi oya so kwa abantu sinogura umogi sino kwa essence kiretse babicejwe gusa so gwikitoro kiretse babicejwe ku station ko bakagofatana gakinjo ngo uri kuradandaza ntombatse ego Nandi majambo yashatse kutavuga forode gusa ariko urundi urudanazo gose kuko nibutse ijambo Yesu yavuze ngo Imana yavuze ngo izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu cyane gose impande abantu donc abakozi Imana benshi kiretse ariko hari haba Imana yabwiye ati ntimutse mukora iki yitaho umurimo wanje gusa ariko abandi araho yabwiye genda murondere genda mukore ikintu citwa akazi k'amaboko havuyemo forode iyo urazi ko icyo ritayemera ndetse na leta yacu ntiyemera cyane gose bo ikintu dutegekanya mu gukora mu bintu bijanye na business ku bwa groupe kirahari kirahari kiracari banga asante sana umunsi cyagiye hagaragara tuzokimenyesha kugira turabe yuko bazodushigikira kuri ico cyane gose yego mahinguriro bazona nk'uruganda kwa icondi talent team rurahagurutse mu Burundi ruhaye akazi nk'abajene 500 canke barenga yego aya vraiment je kurunda babona murabizi yerekwa muzobigera ko nibirenga ivyo kubwiterambere ry'igihugu cacu kandi Imana ndazi kwiri kumwe nawe amen nuko ariko kandi numva nto barekora ngo mugene ntamenye kino kintu babwiye kino kintu ndakibasabe tariki 14 z'ukwezi kw'indwi muri muvize giteramo citabwe gute ku rugero rungana gute bivanye n'ukuntu
mwipfuza ko citabirirwa. Eko murakoze. Twocishura ko ariko mbere yuko ndacisha ko jewe. Orave twavuze yuko ni wajeje kumenyekanisha ibikorwa vya groupe. Reka tugitumbereze kwa Orave. Ego. So murakoze. Kuvuga concert yagenze neza kandi cyane gose. Keretse ko haraba ubunenge buto kandi urazi ko ahantu ho bagirwa ngo haburi sazi. Mugabo vraiment dans une façon générale concert yagenze neza. Abaririmbyi bose barashoboye kuhaboneka habuzimwe porte wenyene. Ariko mugabo nizere ko nawe ko hanyuma nawe azohari. Aya gikurikira vraiment je twavuga nyambwira ati nko kizoba ariyo ngoma. Ego. Okay. Hanyuma kuri eglise vraiment baradufashije neza cyane. Baradufashije ibyo bashoboye. Abaririmbyi baritavye n'abavuga ubutumwa niho bari bare nabo mu ishengero niho bari bare kandi nta muntu n'ukuri w'umutumire yigeze abura kiretse ko tutigeze tuvuga ngo bashire igiseke badushikire oya ibyo nabyo twakora kubera iki mutabikoze mugihe henshi bikorwa. So ico kibazo reka umurongozi atishyuye kuko so ntuvuga ko umunsi jewe nukuba kona jena nasa no mu MC mugabo yarambare ati iki kintu vraiment cihoze nasina umba akari mu nda y'ingoma kamenywa wayikanye rero wayikanye yishura impamvu tukabikoze gutyo. Asante sana ikadusore ku murongozi burya yorongo y'abanyabwenge mutama hajya ngo rape kibazo aragikwevye birangiye kigarukanye wawe ngaho rero kibazo ricakindi ko reki mutashize y'inkoko mugihe tuzi yuko hari abantu bavuga ati no mu gitubushigikire ugasanga rero umuntu yazanye inota akagenda yisubiranye nyuma. Ego. Bo busanzwe gituma tutashizeho inkoko je kubwiwanje ko mvuze je nishatse kuvuga umugwi wose nikuba kubwiwacu twe muri groupe icondi talent team ntitwashizeho inkoko kubera yuko ntabwo twari twanse ko dushigikirwa ariko mu nteguro n'integekanyo zo kugira ngo dukore rya giterabo ntabwo twigeze dushira imbere izo nkoko gusa twaravuze duteka dukora ikintu kugira tugaragariza abantu ico dushoboye kitarinze gushira imbere ibi abantu bamasanzwe bamenyereye gushira imbere ibi ariko tweka tugikora uko hanyuma kumbure nyuma tuzokora hanyuma nimba tutazoshora gushira yankoka imbere kumbure ntazobura nundi atwibuza ati garaba kijya kantu karakwiye ko nakane ko mwabanje kwerekana aho ingufu zanyu zigera cyane twe twashatse gushira imbere kwerekana ingufu zacu aho zigera ego kugira ngo abantu bamenye ati bwa bundi hari abandi bantu bariko barakora ibi nibi na cyane kandi urazi ko abantu benshi dukunda ivyagusa ikintu cyagusinze ubona umuntu atacitabira usanga ari danger ni kuvuga rero twebwe ntabwo twigeze twashatse kwanza kugaragaza akazi ico turiko turashira mu ngiro ko bitugize kugira ngo ivyo bindi bize mu nyuma ariko babanje kuraba amatara yacu mwarazanya akantu gashasha kwere concert itarimo inkoko ahubwo nanjye kwenda munda kuba ari ikintu maze kuja mu concert menshi cyane ngo urabizi ko tumaze guhura ku matere menshi yabaye concert ya mbere nanje natanga mbonye atankoko zihaba rigaragiye kubera ko donc mu bintu amenyereye na yesa amenyereye inkoko bani giseke nabati bashire giseke bana kwanza rambujije kubera ko juho ubwagera nizi ko tuza kudushije urutone niko rumetse basezerano mviriza twebwe ico twebwe nitukenye ico turi munsi wa mbere mishingiro yacu ntukeneye kubasaba ufasha bwabo reka tubanze tugaragaza twebwe ingufu zacu dufise aho zigera hanyuma ejo ne twababwiye ati mudushikikire bazi bamenye mu makonde ne twabagoye ngo tubakirigite bazane amafaranga yabo mu nyuma badushikire vraiment no kuri umurongozi wacu afise iyerekwa ridasanzwe kandi kuntu vraiment yishuye nk'umuntu afise ubwenge ko nagituma nagomye kumusubiza ikibazo nashatse numvirize ngene yishura imbere ya kamera none banasanze ari umurongozi agikubise rumwe nako titinganya nta kintu nende majambo bashatse kungerageza Maro makaya atinya avuga ati je vraiment ikigazo nabakiremeye kandi gihuye niwe manavyo ushoborana naco ariko Orave ntiturakurekura reka tugaruke wawe ni wujije kumenyekanisha ibikorwa by'uno mugwi muvyo maze gukora ibikorwa bigaragara mufise mu bubiko nizo maze gushira habona bingana gute murakoze so kuvuga ko office
ibikino bibiri biri kuri YouTube yacu. Ni filime ni comedy ni mvuga yuko bimeze nka comedy mugabo irimo inyigisho zikomeye. Hanyuma nyuma y'ivyo oya hariho filme kandi nini yatwaye uburyo bwinshi cyane kuko uriko araba iyo filme ni filme ishobora gutwara ikiringo kirenga ukwezi kose umuntu ari muri shooting urabona umuntu agenda hariya n'amafaranga dusubirayo ni concert ni filme imaze kuba iriko iradutwara uburyo sibuke cyane rero iyo filme irahari rero nk'umuntu ajeje kumenyekanisha ibikorwa by'umugwi no kuri vraiment ni filme irimo inyigisho nobarira abantu badushikira cyangwa abantu bashobora kumva ibikorwa byacu yuko bodoshikira ku iyo filme ni filme irimo inyigisho zikomeye yivuga butumwa kandi ifise inyigisho ku bavuga butumwa bigira ko bafise umuhamagaro wo gukorera Imana batumwe n'Imana ariko mugabo ari bo bitumye rero bikarangiza mugabo bantu bihanye kubera ko bamaze kwitahura ico bari yego ni filme rero imeze neza nanje ko ariko ndiko ndatahura ico ndi yes oya ntoreka kwitahura kandi bamaze kubonana n'abayigize kandi nanje nkaba nemerewe kubamwo mu condi cyangwa premaje no bintu bimeze neza cyane iyo filime yabimaze guca ku rubuga rwa YouTube nimba itarashika ko kumbure wifuza kuja kuri YouTube yanyu kugira ngo abaragira subscribe iyo filime ni yaca kazobo wa mbere kuyibona urubuga rwanyu gwitwa ngwiki so reka umurongozi yishure urubuga rwayo ngene gwitwa kandi yongere yishure n'igihe izoshobora kuja ko ku rubuga kuko so mu bintu amaze kumpa biraba uko izoja k'ivyo bintu kabisa ntabwo ari ko muja kwicara hahandi bisaba ko tuja kwicara ahantu nimba ari kwa benze niba ari he oya ntuvuge kwicara ku benze no ukicara uko kwicara impande yako kwicara inyuma yako naho kari imbere yako yego reka rero ishure atubarire ingere meze yego chamane gwa hajyaga yamaze go hajya ntabwo bafise bavuga ati kinanira ndabizonda kirongikiri naje hari ivyo nto kwishura cyo murongikira hajya nduma muri muntu wese afise caje hejuru wese yakurenga karinde ko wundi okay ego hama twebwe urubuga rwacu rwa YouTube ni Ichondi Talent Team ko wandika hanyuma umaze kwandikaho barakwereka hariho imboga zibiri hariho ugwa mbere twahorana dusa n'abariko baraheba arico tuko turatumira n'abantu kugira ngo bakurikirane iyo indi chaîne nshasha twagize ni ariko nijya nyene ni Ichondi Talent Team iyo yanditse kayiklikako tubona ibikorwa byacu byayo ma latest tumaze gushirako no duce tubiri turiko twizo filme bo masezerano yavuze ngo ni comedy ariko ntabwo ari comedy ahubwo naga filme gatoya twakoze nyene kagiye makana ho gutwenza ibaye comedy aya masezerano natwenze ubu mugiriye comedy ariko naho biruka abantu ntibatwenzwa na bimwe hariho n'umuntu ashobora kubona nk'umuntu yicariye gusa agatwenga rero mwico gihe nico tumenye none ziba ari comedy zose okay ego nuko nuduce tubiri twashizeko kugira ngo tube turafatisha iyo YouTube murazube kari chaîne zibiri umuntu yotahora gute chaîne muri ko murakorera ko niyo mwahevye nimba zanditse kumwe umuntu yozitandukanya gute bo itandukaniro ryazo hanini gusa iya mbere iri imbere y'iyindi ni iyo twatanguriye kuko nawo klika ugaklika ugasanga wihenze ugashira kwiyo twatanguriye ko bacha bakurungika kwiriya bacha bakorya ndakwiriya hanyuma kugira ngo uyimenye hariho akantu twongeye ko ubundi iya mbere ntabwo mu kwandika ntitwashize ko tono du point ariko tumaze kongera ko byaciye bihinduka n'icyo tandukaniro rihaye yego nuko reka mu gusozera kino kiganiro tubanze tugere kwa amasezerano Jean Claude Orave Prito amasezerano Jean Claude ninde komenga cyo sinarije gutega washa usanga hari ico muhuriye amasezerano Jean Claude nubuwe pastor w'umugenzi wanje ngaho nyene muri simwa korera hajya mu Kigobe okay nujya yene
niri zina ricaye guteka tuberekera imana ruko reka gusoza gira igariro nagomba kumenya kwa orave n'ikibazo kikiri mugiye gukora iki mwemera iki ababakurikirana impande ya kijya gikorwa mwavuze kizoboneka inyuma y'amezi abiri atarashika nta ga surprise so murakoze bon nibaze ko vuba umunsi tutazi isaha tutatavuze nitari ku muntu atavuze biteye ko imbere yuko dushobora gukora concert so nari maze iminsi ndiko ndavugana n'umurongozi ko hariho hari uburyo dushobora kujya hamwe jewe n'umurongozi tugakora concert rero tukagaragaza icyo umuntu ari mu gihe gikwiriye rero iyo concert irahari gusa n'umwanya taravuga ni taravuga n'ishinge taravuga mugabo gushika uyu munsi ni isaha tumaze kuvugana bina barongozi n'amashingiro runaka rero bagume biteguye ko icondi talent team ko bagiye kuza batavyorosha baturira batongora baduga bamanuka yego asante sana ni concert yagaragayemwo ikintu kitari kimenyerewe kudashira inkoko y'ubushigikizi ariko no munsi umuntu avuga ati ndakeneye gushigikira no mugwi uwo muntu mwakira so murakoze ahubwo nibaze yuko hoho mwoba donc bo badufashije cyane kubera ko umugwi uracakeneye byinshi umugwi kiri hasi nizere ko officiel mikashi yo gushobora gutoshikira cyangwa bagashikira ibikorwa by'Imana tugenda dukora biciye mu ivuga butumwa mu mareresi ndetse no mu kurimba no mu gutwenza nibaza yuko umurongozi wacu aziri mikashi y'umugwi reka nizere ko aza kuyitanga hanyuma abashobora kudushikira cyangwa abashobora gushikira umugwi bagashobora kudushikira biciye kuyora imikashi asante sana wareke ugenda tuvanye ko tugushimire ko batwitavye mu butumire bwacu muri kino kiganiro urakoze nyakubahwa urakoze na Yesu ahezagire kandi cyane ariko akajambo ko gusozera ku kiganiro ku ruhande rwawe kintu umuvuga uti abadukurikira ndumva iki kiradudubiza muri jewe genda ukivuze ntikikunige murakoze hanyuma abadukurikirana mu bicondi talent team nagomba ndababwire ko uhoraho ari umwungere wanyu amina kandi nagomba ndababwire ko inyonga zuhoraho ziri kubagorotse amen abagorotse inyonga zuhoraho ziri kubagorotse rero umugorotse ahari hose azotota haramere nk'ikigazi gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama ibihe byose rero kubw'ivyo oya akajema numva no kubatekerera amen ko mushishikare kwamamara mushishikare gutotahara mushishikare gutera imbere mushishikare kudushigikira mushishikare umurimo w'Imana Yesu abahezagira cyane amen asante sana nuko reka tugere ku murongozi rero wono mukwi imbere yuko duca tusiga inzira amavuta ikibazo yazanye wa wacumbise nari navuze ni twabonye ikintu kitari kimenyerewe kudashira inkoko y'ubushigikizi ariko mwatubwiye ko atari ukwanka kanoti ahubwo mwagombye kwanza kugaragaza ico muri nico mushoboye kugira ngo umuntu ashobora kuza kubashigikira aronke isemo aherako uno munsi muri karadukurikira ashobora kuvuga ati ndakeneye gushigikira runo gwaruka mwakira nico kibazo rafi yacyarabishi waje yakirabishije ariko nawe yari gucishura kandi yari gushobora gucishura neza ariko ko ndabishije ko reka ndacishure musanze nta muntu yanka gushigikirwa umuntu yiyumvira ko yoshigikira umugwi condi talent team arahawe kazi cyane kuko hari ibintu twe dukuze gukorera ko cyane mu mugwi turakunze gukorera ku bintu bivuze ngo kuba ico uri mu mwanya ukwiye rero umuntu amaze kuba ico ari mu mwanya ukwiye ni kuvuga ngo nawe kanoti nikaza kazoba kaje mu mwanya ukwiye wawe kazoba kaje mu mwanya wako ukwiye rero nta mbibe zihari oya haruguruye imiryango iruguruye ko umuntu ashaka nibayazana nibayazane ko numvise prote wamye utuvugira cyane washitse kumva iyo nkoko kubera ikitahagiye ahubwo rero nibayizana ubu munyuma niho ubizobihari cyangwa nawe usange hari indi hishurwa ryaje rituma birashoboka mwebwe ntimumenyerwa yego nuko nawe nagomba ufate akaryo kugira akajambo ushikirije badukurikanye ko ndabona mu kanya muraza gusiga inzira amavuta yego okay murakoze hanyuma abariko baradukurikirana akajambo kanyuma numva nababwira ni kamwe nuko muri Yohana igice cya 14 haravuga ngo bibuze
kubwo kwizera basi mwizera kubw'ibikorwa ibikorwa basi ubwabyo icyo nicyo kintu mba norangiriza ko cyangwa rinyegeje nk'ubwenge bwinshi ke nicyo kintu mba norangiriza ko ndiko ndavuga ku badukurikirana bibuze kubwo kwizera ubwako basi kubw'ibikorwa basi bizezwe n'ibikorwa basi ego ijambo risigure mu munota umwe risigure kuko ari hano hataritahuye bivuze yuko mugiye gukora ibikorwa cyane abari byo bibemeza cyane sinzi ntawe bitari ego usoza uri kuraza uri mu nzira ndagira mbaza ikibazo kwanza muko nishuri cyo ijuru kurambaza shaka kubaza ikibazo cyangwa ndakubaza abandi ndakumbura nanje kumba wumbaza ikibazo shaka kubaza kugira ngo umuntu ashike ku kintu abanza kugishikako cyangwa abanza gukora kubwanje nibaza akabanza gukora hanyuma agashika kuco yifuza nicyo gituma rero kugira ngo ushike kwa kiya kintu nimba ubanza gukora birasaba rero ko ukora kugira ngo ugishikeko kandi ibyo nabyo ntabwo biba umuntu arashobora kuba yizeye ashobora kuba yizeye ugasanga igikorwa kiramunaniye gushikako kandi yizeye yego baratakotse yego kwizera no gukora bisaba ko twizera twera bisaba ngo kwizera no gukora yego bisaba ko umuntu yizera hama ibyo yizeye akabona ko byabaye agaca giranti agaca bikora kabishira mu muryamye mu gitanda ngo Imana yaravutse Imana yavuze uryamye nyamba yaravuze uryamye naho yerekera guhishurira nimba naho yaguhishurira bisaba gukora ishira guhishurira dushira mu ngiro bisaba gushira mu ngiro azanze sana reka babimeze reka tubashimira kwa mwitavye ubutumire bwacu uyu munsi turabashimiye cyane natwe kandi Imana ibaduhezagire cyane amina namwe bahezagire cyane amen namwe mwadukurikiranye Imana ibahezagire cyane ikiganiro cyacu kirangiriye ngaha ariko ibindi biganiro cyabandanya turi kumwe n'abana bakozi w'Imana duhere ku mirongozi mukuru Shadrake sezera badukurikiranye ego abari ko madukurikirana bose ndabasezeye mbifuriza kuroranirwa mu byabo mu babo Imana ibahamagara meza Imana ibazigame ibashitse ku nzozi bafise ariko barindire igihe cabo Imana yabasinyiye cyangwa yabasezeraniye kuzobibashitsa ko ntibaze bihute Imana izobishitse amen Olave murakoze cyane so bagiye gushimira abarongozi ba Trasis Hope Ministry aho bari hose Imana ibahezagire amina nkongera nkashimira namwebwe nyine mwari mwaduhaye kaze Imana ibahezagire cyane amina hama nkongera nkashimira abantu bose badukurikirana nkaba ndababwiye ngo nakagaruka kuko mvuze ngo bayomenga sinzogaruka ahubwo nakagaruka ubu nyine ndagiye mugabe ejo ndagarutse cyangwa hideje urakoze rero urakoze ariko je ndi umuntu kenshi vraiment nimba mumaze kunkurika je sinemera kujanira ntimushobora kunjaniranya ngo ndabemere singeza je nzi ko twahejeje oya ariko azocanje utanyishuye ntunjaniranya ntumvana utacishe watubwiye ngo yori mikasi nibatse nene bashireko ariko nimero nte waduhaye ne bayishire ntunjaniranya ngo ndakwemere duhiyo nimero tutangure tumibibeko tubibe ego murakoze cyane iyo nimero twari twibagiye kwitanga kuko twavuze ibintu byinshi gusa ntave wibaza ngo niko tudakunda ubuseke ndazi bavu ucubihishusho ngo nuko badakunda ibiseke habaye kwibagira ko igiseke turagikeneye ariko mwagombye babanza babona ico muri ego twagombye babanza babona igikorwa ego hama iyo nimero ni 62 842 429 ajya mu kirundi wagerageza 62 amajana 842 amajana 89 Olave yatangaye ya mbere yumvise umuntu avuga nimero neza mu kirundi tatediye ngaye nuko rero turashimiye murakoze cyane nuko namwe mwadukurikiranye Imana bamugisha kandi murushize gukurikirana ibiganiro cyo kuri Trasis Hope Ministry TV kandi musimbire hariya muri Icondi talent team kugira ngo mushobora kugira subscribe mubashigikire bino bikorwa bari kwarakora ejo muzoze mubabona bari kurundi rugero byose birashoboka iyo turi kumwe twese muri abantu bacu tukaba abantu banyu makoze kubana natwe tuze dusure dure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye bye
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.